Imana yakoze. Dusome Yoweli, dusome igitabo cy'umuhanuzi Yoweli igice cya 2, somujya murongo wa 25. Tukiyaraba uyo monere bantu nyingo ndabaramutse bose abakozi b'Imana. Ego mnetuniga ruhimbi hanyuma rero bantu ni bose kubaramutsa mwakinda mukanyo ya Imana bahezagire cyane. Yoweli 2:25 twasoma ijambo ry'Imana. Kandi nzobashumbusha iyo myaka mwamaze inzige zisanganguye ibyanyu, zimwe zararaye nizitaragurika niziyigiza nizikegeta, nizo zangabo zanje n'abagomoreye ngo zibatere. Kandi muzorya mutakabi, muhimbaze izina ryanje, jewe Uhoraho Imana yanyu nabakoreye ibitangaza. Kandi abantu banje ntibazokongera kumaramara. Nuko muzomenya yuko ndi hagati mu Bisirayeli, kandi Uhoraho Imana yanyu atayindi iriho. Nukuri abantu banje ntibazokongera kumaramara. Ujya murongo wa 23. Noneho nimunezerwe yemwe bantu b'Isiyoni, munezerwe Uhoraho Imana yanyu, kuko ibahaye imvura y'agatasi ku rugero rukwiye, kuko ibarekuriye imvura ikabaha iy'agatasi n'iyo rushana nk'ubwa mbere. Ni Yesu yaduhamagaye kandi agambiriye kutugirira neza. 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 Shengero ry'Imana mureme mu mitima, Yesu mwama agomba kutugirira neza. Ni Yesu yaduhamagaye kandi agambiriye kutugirira neza. Nimutege ubwoba n'abadayimoni, hari Yesu yiteguye kutugirira neza. Ni Yesu yaduhamagaye kandi agambiriye 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 kutugirira neza. Imana idufashe cyane. Imana nihabwe icubahiro. Imana idufashe. Amajambo y'Imana tubona ngaha n'uyu mukozi w'Imana, uyu muhanuzi yitwa Yoweli, ariko aravugisha amajambo y'Imana akomeye, ariko arerekana intumbero y'Imana muri iyo minsi. Imana idufashe cyane. Dusomye hariya Yeremiya 29:11 ntitugendayo murahazi ngo kuko nzi ivyiyumviro mbiyumvirako, ni ivyiyumviro vy'amahoro si ivyiyumviro vy'ibyago. Imana idufashe cyane. Uyu munsi rero Umwami adukoranirije ijambo rikomeye. Imana idufashe cyane. Mu vyiyumviro vy'Imana ngo nzobashumbusha iyo myaka mwamaze inzige zasanganguye ibyanyu. Imana idufashe cyane. Imana iriteguye mu ntumbero yayo ikomeye gushumbusha umuntu wese ari hano abigomba mu mutima yiteguye. Imana iriteguye kugushumbusha imyaka mibi yabayeho,
imyaka inzige zamaze zonona ibyawe. Imana idufashe cyane. Yewe ko arerekwa yabona inzige zitandukanye, ngo hari inzigo zimwe zarara, ngo hariho n'izindi rero nazo nyene ngo ziyigiza. Imana idufasha, hakabaho n'izitaragurika, hakabaho n'izikegeta. Imana idufashe. Inzige z'uburyo butandukanye zazananye inzigo zigikomeye, ziraheza zironona ibyawe. Imana yarabibonye irababara, Imana yarabibonye irababara, Imana yarabibonye irababara. Imana iravuga ngo nditeguye kubashumbusha. Imana idufashe cyane. Imana itugirire neza. Haraje inzige mbi, abadayimoni babi baronona ibyawe, baronona umurimo mwiza, baronona ibintu byari bije neza. Umaze imyaka uri ahantu habi, ariko Uhoraho ngo nditeguye. Imana ntihabwe icubahiro. Nditeguye kukura kubwo bumaramare. Umaze imyaka uri mu bumaramare, mwene data, umaze imyaka ugowe, ariko hariho Imana mu ijuru. Amena. Hariho Yesu yadukoranije, afise imigabo myiza yo kugukura ku bumaramare. Imana idufashe cyane. Imana itugirire neza. Imana idufashe. Imana itugirire neza. Ndiko ndaraba kuri ubwo bumaramare, kuri ayo magorwa izo nzige zaguteye. Imana idufashe cyane. N'igihe kigoye, iyo umuntu agiye rero muri iyo myaka y'izo nzige, ziraza zikamwonona, zikazana igihe cy'umwijima, igihe kibi cyane. Imana idufashe cyane. Imana itugirire neza. Imana idufashe. Muzosoma musomye mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 3, muzobona umurongo wa mbere. Muzobona ico gihe kibi cyari cyaraje ku Bisirayeli. Izo nzige zikavuga abadayimoni, inzige z'uburyo butandukanye zirononera abantu b'Imana. Ngo ico gihe ijambo ry'Imana ryari risigaye rimboneka rimwe, n'ibintu byo kwerekwa byari bisigaye bigoye. Imyaka mibi, imyaka y'inzige. Imana idufashe cyane. Imana itugirire neza. Yesu ariko arabivuga igihe kimwe, ariko arabwira abafarisayo. Icyo gihe cye yacise igihe cy'ubumaka. N'amajambo muzosoma muri Matayo 16, muzobona umurongo wa 4, avuga ngo ab'iki gihe kibi cy'ubumaka barondera ikimenyetso, kandi nta kimenyetso bazohabwa atari ikimenyetso cya Yona. Nta kimenyetso bazohabwa mu gihe kibi cy'ubumaka bwazanywe n'izi nzige, byazanywe n'abadayimoni. Imana idufashe cyane. Imana itugirire neza. Musomye Mika 3 hariya ku murongo wa 6, muzobona ico gihe kibi ingene Imana yakivuze ko igihe cy'umwijima. Imana idufashe cyane. Igihe cy'umwijima ngo kandi kubw'ibyo hazotera ijoro. Imana idufashe cyane. Iki gihe cy'inzige ngo cyazanye igihe cy'ijoro, ngo hazotera ijoro, mwoye kugira icyo mwerekwa, kandi hazobabera umwiza, mwoye kugira icyo muragura, kandi izuba rizodoberera kuri abo bavugishwa, buzobazingira kw'inani ku murango. Imana idufashe cyane. Igihe kigoye, igihe kibi, igihe kibishe. Imana idufashe cyane. Hariya Zaburi 74 muzobona amajambo y'Imana nk'ayo. Imana idufashe cyane. Zaburi 74, abandi bari bashitse mu gihe kibi nk'icyo, igihe kigoye cy'umubabaro,
gitewe n'ibi byago, gitewe n'abo badayimoni, gitewe n'izi nzige. nta 74 ujya murongo wa 9 y'amajambo ngo nitubona ibimenyetso byacu nawe uvugishwa n'Imana kiriho, kandi nta n'umwe muri twebwe aza y'ibyo bizogarukira. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza, Imana idutabare bene data, Imana idutabare. ariko Imana yo mu ijuru yarabonye imyaka miburimwo, iminsi mibi umaze ugowe, iminsi mibi ufise ingorane, uri ngaha ariko Imana yarabonye ibyo wagiriwe n'abadayimoni. inziga zimwe zaraje, za zindi zikegeta zaraje, zimwe zitaragurika zaraje. ishari ry'abadayimoni rikomeye biraza bigushira mu mwijima. uyu munsi uri ahantu ugorewe, uyu munsi uri ahantu umaramaye, uyu munsi uri ahantu h'amagorwa. witwa umuntu w'Imana kuko ijambo ry'Imana ryamaze kutubarira. ntuzi imbere yawe ingene hameze, upfa kugenda ntuzi imbere yawe. ijwi ry'Imana riri kure yawe, ububasha bw'Imana buri kure yawe, uburyohe bw'ibyamwami buri kure yawe. nukuri uramaramaye mu bantu b'Imana, uramaye mu bantu b'Imana, uramaramaye mu bantu b'Imana. umaze imyaka umaramaye wambaye ibara, inzige zarakugendeye, ariko Imana uyu munsi ufise imigabo myiza yo kugukura kubwo bumaramare. Imana nihabwe icubahiro, Imana idufashe cyane, Imana ifise intumbero nziza kuri wewe. Imana idufashe. itangazo mfise ngo nzobashumbusha iyo myaka mwamaze inzige zisanganguye ibyanyu. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Imana igomba kugushumbusha, Imana igomba kugushumbusha mu ntambwe yayikomeye. Imana igomba igusubize mu nkomezi za muhemu, Imana igomba igusubize mu gusenga mu bushobozi, ugusenga kwawe kugira ubushobozi. wongera utera ubwoba impwemu mbi nka kera, wongera usenga ijuru ryuguruke, uhamagara Imana yitabe. Imana igomba kugiza ubwo bumaramare. Imana idufashe cyane, Imana igomba kusubira kugutunganya, igusubize mu masengesho meza nk'aya Timoteyo. Timoteyo ngo yahora asenga, Pawulo akanezerwa, no mu nyuma mwandikiye akamubara ngo yaba Timoteyo, nibuka mu nsozi yawe ngakumbura kukubona. Imana idufashe cyane, inzige zitaraza wahora usenga na musozi, ugasenga abantu bakanezerwa, uhagurutse imitima y'abandi igafatwa, ngo uhaguruka abantu bati turahiriwe, wicaye abantu bavuga ati mbega nakasenga ryari. Imana ikubabarire, inzige zarakugiriye nabi, umaze igihe mu myaka y'ubumaramare, ariko Yesu agomba kuguha iminsi myiza. Imana idufashe cyane, wongera usenge nka Timoteyo. Imana igomba yongera ihindure y'amakorale, amere nk'ikorale ya Yehoshafati. ikorale ya Yehoshafati ihagarara imbere ingabo z'abasi zigasubiranamo. Imana idufashe cyane, Imana igomba kugusubiza imyaka myiza. ikorale ya hano imere nk'ikorale ya Pawulo na Sila, mwemba kururuka, isi ikanyiganga, imiryango ikanyiganga, inzugi zikuguruka, iminyoro ikidohora, ibyatsi biswe bikugururirwa mu izina rya Yesu. Imana ifise imigabo myiza kuri wewe. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Imana igomba kuguhindura umere nka Dawidi, uhagarara imbere ya Goliyati mu izina rya Yesu. abandi bahinze agashitsi, uhagarare nk'umuhizi, uvuga uti ndaje mu izina ry'Uhoraho, ndaje mu izina ry'Uhoraho. Imana idufashe, uhagarara imbere y'ibisigo. Imana ifise imigabo myiza mwene data, Imana ifise imigabo myiza. yarababajwe n'iminsi y'inzige, iminsi inzige
imana igomba kuguhindura ugira inkomezi nka Samusoni. Imana idufashe cyane. Subire kuryama ubona amabanga yo mu ijuru. Imana igufashe cyane. Usubire uryame ubona amabanga yo mu ijuru. Imana iguhezagire. Imana iguhezagire. Imana yarabonye yo wagowe. Imana idufashe cyane. hariya mu gucura intimba 5:21 nutwigarukanire uhoraho we, natwe turakugarukira dukomorera iminsi yacu nk'iyo twahoranye ubwa mbere. Shiti waradutaye ruhebwa ukaturakira birenze urugero, ariko inyishu y'Imana niyi. Imana igomba kugarukanira ya minsi ya mbere, niyo ntumbero nziza y'Imana. Imana idufashe cyane, ariko icyo Imana igomba kuri wewe ni wihane mugenzi, weza umutima wawe. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Imana itumye Yeremiya, imutumye muri kiriya gice cya 4 ujya murongo wa 14, yamutumye amajambo ngo ewe Yerusalemu, niwuhagira umutima wawe ibyaha kugira ngo ukizwe, uzagaza ryari kwa musembereza ivyiyumviro vyawe bibi mu mutima. Imana idufashe cyane. Imana ifise intumbero nziza kuri wewe. Imana yacu ifise intumbero nziza kuri wewe, ifise intumbero nziza kuri wewe, ngo igomba kurekura imvura y'agatasi. Iragufitiye n'imvura y'urushana, iragufitiye byose, imvura nziza kugira ngo imbuto y'ijambo ry'Imana ryatewe muri wewe imere neza, yitegure kumera neza, umutima wawe worohe. Iragufitiye n'imvura y'urushana yo gukomeza ibyateye muri wewe. Imana idufashe cyane. Imana ifise imigabo myiza kuri wewe mugenzi. Imana ibahezagire cyane. Unyotewe nzomusuka kw'amazi, imigezi ize kw'isi yumye, nyugururira ndaba umugisha, undondera wesa rambona. Narose amajambo y'Imana kongera kumenyesha umuntu wese ko ari we yitebeye, ariko ubanza ube konsiya y'ibihe bibi Shetani yakujanyemwo. Imana ifise imigabo myiza, kimwe gusa weza umutima wawe ubirondera ukobeje. Imana irite gukura ku bumaramara. Amina. Mana data wa twese uri mw'ijuru, urakoze, uri Imana nziza, uri umuvyeyi mwiza. Ishengero ryawe urarikunda, uzotugirira neza, uzoduha kurangiza uru rugendo amahoro, abakwegamika ku mitima yabo. Urakoze Mwami, ngwino ushishikare ko twiyereka. Ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo tubisavye. Amen.